keneye kubona umurundi azana ukuri canke inzira itururuza iri jambo ry'Imana. Iyi mpanuro y'Imana rero itwereka inzira y'ukuri yodushikana gukemura ibibazo vyacu. Urayemeza canke uyihakane. Ibintu vyo kuja hagati na hagati ngo je ndi umunetre, ngo je ntaco ndabivuze ko oya, ivyo bireke. Hageze yuko uhagarara ku ruhande, hageze yuko ufata position. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kudakonje canke ngo ubire. Ndakundaba. Ndakunda karirimbo karirimbwe n'aba bakobwa. Aravuze ngo urugamba rugeze mu mahina, warugwanya uruhereye mu mizi, iminwa y'abadutwengaga warayicecekesheje uravuga. Aha rero baca bagahinyanyura wampaye inka, kaza wumva ngo manje nahawe ijambo ko vyemewe na nyene ijambo. Akaririmbo karampezagira vraiment ngo iyo urugamba rugeze mu mahina, urugamba rugeze mu mahina ni igihe urugamba rushuje, igihe abantu babona yuko atanzira ishoboka. Voilà, igihe ibintu vyakomeye, Imana itanga ijambo ryayo, Imana itanga revelation yayo, Imana itanga ubwenge bwayo kugira ngo urugamba rurangire. Iri jambo ndarikunda wampaye inka. Muri Luka igice ca 21 ku murongo wa 15 haravuga ngo kuko ari jewe nzobaha ururimi n'ubwenge, ivyo ababagwanya bose batazoshobora gutsinda canke gutururuza. Uworoshe canke ukomeye azotururuza iri jambo, muzomwerekane muti ya aravuze ibintu vyotuma Uburundi bwogorora. Ivyo bintu bivuguruje rya jambo kabisa. Uwo muntu nukuri kw'Imana ndabasavye muzoce mumwerekana, kuko azobakoze ibintu bidasanzwe. Yaba umupasitori, yaba umubishopu, yaba umutegetsi, je ndarindiriye, je numva mfise amatsiko menshi wampaye inka. Je ndakeneye kuraba uwo muntu azovuguruza iri jambo. Yaba patiri, yaba archbishopu, uzoza avuga canke avuguruza iri jambo, muzoce mumwerekana. Abanyamerika bati in God we trust, ati mu Mana, Imana twe turayemera. Nanje ijambo ry'Imana ndaryemera kandi ririmwo ubwenge bwose. Nanje niho nteneye. Eki ijambo rikora akazi wampaye inka. Ejo se twiterere hejuru, ejo se dushima Imana, tuti Imana twisunze ijambo ryawe, rya jambo ryawe ari umuco. None heraba aho tugeze. Reka twibananize wampaye inka. Bya bintu vyo kuvuga ngo uranyiganyiga, oya. Iri jambo ryizere udakekeranya, ugire confidence ijana kwijana, nta muntu n'umwe ashobora kubivuguruza. Naberetse ingene mutora ko wishirira ku mutima gusa. Voilà, aho fyonda kuri follow canke suivre, aho uzobutoye ukuri. Uzovuze uti jewe impanuro y'Imana hafisa je ndayemeye. Reka twibananirize kuri pke ikurikira. Aha rero iyi pke, Mana yanje ubanga amatwi ndagusavye. Tugomba dukore, tugomba twige icarico urugendo rweranda. Aha murabona ibisagara bibiri, canke reka tuvuge mbere ibihugu bibiri bitandukanywa n'uruzi. Igihugu kimwe kirimwo iyarara, kirimwo utuzu twageseye, kirimwo abantu bakenye,
ikindi naco murabona yuko kirimwo amazu y'amagorofa, kirimwo amajarde, kirimwo amabarabara, kirimwo ubwato, murabona yuko ari igihugu ciza, murabona yuko ubuzima ari bwiza kabisa. Iki rero ni igicapo ngereranyo. Iki gihugu mubona ibubafu fata ko ari Uburundi twibereyemo. Iki naco mubona hakurya y'uruzi ni ca gihugu c'isezerano, ni bwa Burundi bw'amata n'ubuki. Voilà. Mugabo murabona yuko bigaburwa n'uruzi, kandi uru ruziga ntimugire ngo ni ruto, aha ni runini cane. Uru ntuhava urugereranya na Rusizi, oya, ni uruzi runiniya cane, uruzi rurerure cane rufise nk'ibirometero nka 4 canke 5. Ntuhavugira ngo n'umugezi canke n'umugazo wosimba, oya. Iki gihugu rero kiri bubamfu kiboneka nk'icageseye, ni igicapo c'ubuzima bubi twibereyemo: akarenganyo, ubwicanyi, ukwigungirako, kugwara ukabura uko wivuza, ubukene, indero yataye agaciro, ubusuma, ubuhungiro bwa misi yose, ibiturire, intwari itabereye, ubutungane bwageseye. Liste yohava imbana ndende, urashobora kongera ko ibindi, ariko mu majambo make tuvuge yuko ari ubugaragwa. Imyaka 40 mu bugaragwa yaheze, reka twinjire mu gihugu c'isezerano. Uru ruzi turugereranye n'akarimbi, uru ruzi turugereranye no kutagira vision, no kutagira iyerekwa. Bibiliya ivuga ngo ahatagira iyerekwa abantu barahona canke barahenebera. Uru ruzi turugereranye n'ubwoba, turugereranye no kutizerana. Uru ruzi turugereranye no kutagira ubuntu. Uru ruzi reka turugereranye no kutagira ubwenge. Uru ruzi reka turugereranye n'urwanko, turugereranye n'amacakubiri dufise mu mitima yacu. Uru ruzi reka turugereranye n'uburyarya. Uburyarya ni bumwe butuma tuvuga ngo tubaye mu mahoro kandi tutabaye mu mahoro. Uburyarya ni bumwe butuma tuvuga ngo turikwije canke turifashe kandi dukenye. Uru ruzi reka turugereranye na indifference canke kutagira aho uhagaze, kuvuga uti jewe ibi ntibindaba. Voilà. Uru ruzi reka turugereranye no kuvuga ngo dukunda igihugu kandi vy'ukuri ivyo dukora vyerekana yuko ataco dukunda. Uru ruzi reka turugereranye no gukomantaza imitima, tukavuga duti ntibishoboka yuko dushobora kuganira, ntibikunda, ntibishoboka yuko twohana imbabazi, ntibishoboka yuko twosubiza hamwe, ivyo ntibikunda. Ibi mpejeje kuvuga navyo bijana n'ubwibone. Uru ruzi rero tworugereranya n'ubwibone kandi. Liste yohava imbana ndende. Ibi bintu rero mpejeje kuvuga bituma twiberaho muri ubu buzima mubona buri mu kuboko kw'ibubamfu, ubuzima bubi, ubuzima bucafu, aho turira ntihagire uwo duhamarira, aho dukoma induru duti dutabare ntihagire uwudutabara, ubuzima bwa izorema, ubuzima bwo kubaho nk'imfuvyi, ubuzima bwo kubaho atawe kwitayeho, ubuzima bw'igikenye, aho uwukomeye ari wabaho. Iki gihugu naco mubona ciza, ni igihugu twipfuza kubamwo, ni igihugu c'indoto, ni igihugu c'amata n'ubuki, ni igihugu kirimwo ubutunzi, ni igihugu kirimwo ubutungane, ni igihugu kirimwo indero nziza, ni igihugu kirimwo amagara meza, abantu baronka uko bivuza, ni igihugu kirimwo ibifungurwa, abantu ntibicwa n'inzara, ni igihugu kirimwo ubuzi, abantu bose barafise ico bakora, ni igihugu kirimwo amahoro, ni igihugu kirimwo umutekano, ni igihugu kirimwo urukundo. Mu majambo make
n'igihugu kirimwo umunezero. reka dushike mu gihugu c'amahoro n'umutekano. Harageze ko Voilà, ico gihugu c'amahoro n'umutekano, ico gihugu c'amata n'ubuki, ico gihugu kirimwo vya vyiza vyose. Voilà, niki mubona. Ikibazo rero gihambaye, ni gute twova kuri uru ruhande turiko, ni gute twova aha turi tugashika aha twifuza gushika, tugashika aha mu gihugu c'amata n'ubuki. Murabona ko hari uruzi rukomeye, uruzi runini. Ni gute twojabuka? Fata kuri uruzi ari Yorodani, ni runini. harageze ko tujabuka Yorodani twinjire mu bihe bishasha. Voilà, Yorodani murayibona. Aha hantu rero ni kibazo gikomeye, ni gute twojabuka uruzi? Voilà, uruzi kwa bwa bwishime, bwa bwibone, bwa bwirasi, kwa gukoresha ingufu, voilà, bwa bwoba, bwa buryarya n'ibindi twavuze. Aha rero kugira ngo tujabuke birumvikana dutegerezwa kubaka ikiraro. Ico kiraro kizotuma dushika aha twifuza gushika atangorane. Ico kiraro ntimave mugira ngo ni ca kiraro ca Rusizi. Oya. Hari ibiraro birebire wampaye inka vyo ku nzuzi ndende. Voilà, ikiraro kirekire cane. Ikiraro cubakwa ubwenge bwinshi, ikiraro cubakwa n'uburyo bwinshi, ikiraro kirekire, ikiraro c'ibirometero 3. Ico kiraro rero tukigereranye n'ibiganiro. Ibi biganiro vyonyene nivyo bishobora kutubera ikiraro kituvana aho turi ubu. Ico kiraro nico kituvana muri bwa bukene, nico kituvana muri bwa buja, nico kituvana muri bwa bwicanyi, nico kituvana muri bwa buhungiro, nico kituvana muri kwa kubura ibitoro, nico kituvana muri kwa kubura amadovize. Iki kiraro nico kidushikana mw'iterambere rirama. Ibi biganiro murabona yuko birengeye bwa bwishime, birengeye kwa gukomantaza imitima, birengeye gwagwanko, birengeye kwa kutababariranira. Ibi biganiro rero kugira ngo bishoboke bidusaba guhindura ivyiyumviro, changement de mentalité. Harageze ko tujabuka Yorodani twinjire mu bihe bishasha, le temps du changement de mentalité, kugira ngo byukuri dushike muri ico gihugu c'isezerano. Murumva yuko projet ikenewe cyane kugira ngo dushike muri iki gihugu c'isezerano, ko ari projet y'ukubaka iki kiraro. Mu kubaka iki kiraro rero atari ca fake, kiraro gikomeye, bisaba intererano y'umurundi wese yizera iryo jambo ry'Imana twavuze. Mu kubaka ikiraro hakenerwa vyinshi, harakenerwa amafera beto, harakenerwa amabuye, harakenerwa ama block ciment. Voilà, ico cuma tugusaba yuko woterera iyo fera beto yawe, reka tuyigereranye nuko kuri, tuyigereranye niyo nyota iri muri wewe, tuyigereranye nizo mpuhwe, tuyigereranye nayo marira ufise y'ukugomba yuko Uburundi bwohinduka tukinjira mu gihugu c'amata n'ubuki. Uko kugomba gushigikira ukuri kugira ngo Uburundi bwogorore. Uwo mutima w'ukugomba kwifatanya n'abandi kugira ngo ushobore gushika kuri iyo ndoto, iyo niyo fera beto yawe. Kugira ngo rero twubake iki kiraro gikomeye, bisaba yuko dushira ingufu hamwe, bisaba yuko tuba umuntu umwe, bisaba yuko duhuza umutima n'inama. Ubu n'umugani uvugwa muri Nigeria, uvuga ngo mu gihe ibintu bitameze neza, mu gihe ca crise, abanyabwenge bubaka ibiraro, ariko ibijuju vyubaka ibihome. Kubaka ibihome no kuvuga iki? Kubaka ibihome
bisigura kugwanya umugambi kanaka, kugwanya ibintu, kugwanya iterambere. Voilà, muti none urugendo rweranda ruza gute? Kuva aho turi gushika mu gihugu c'isezerano, igihugu kirimwo vya vyiza vyose. Voilà, biradusaba kwideplasa, bidusaba gufata urugendo. Rero urwo rugendo rwacu rurashobora kutworohera cane mu gihe twahisemwo kubaka ca kiraro. Ikiraro icahe? Ikiraro c'ibiganiro. Voilà, ico kiraro nico gishobora gutuma dushika muri ca gihugu c'isezerano. Kubera iki none twagwise urugendo rweranda? Ni kubera twisunga ijambo ry'Imana, turongorwa n'ijambo ry'Imana. Inspiration y'ibi bintu iri mu ijambo ry'Imana. Tujabutse uru ruzi rero tugaca kuri ca kiraro cacu, vya biganiro. Voilà, birumvikana tuzokwakirwa n'umunezero. Ndabibutse ko ibiganiro biheze abahunze bazoca bahunguka. Nkiri ngaha honyene uyu azoba ari umunezero udasanzwe. Abarundi bari bamaze imyaka n'imyaka batabonana, bazobonana n'ababo. Voilà, azoba ari umunezero udasanzwe. Zaburi 126 iravuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwengatwenga, n'indimi zacu zari zuzuye mw'indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Natwe turavuga tuti ni koko yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Reka ndakwereka igicapo c'ingene abantu bazoba bameze uwo munsi. Ni ku munsi umwe se dutwenge bari bariko baragwana mu ndaro mayigawe. Waheze imyaka 200 tutabonana, we Mana yanje n'imvi zarameze ngo twaherukana kera. Yambu mahoro mahoro, yambu mahoro mahoro, yambu mahoro mahoro, yambu mahoro mahoro. Giraso giraso giraso, gira abavyeyi, gira umugisha, gira inka ya Mana yanje, Mana yanje. Uwo munsi bamwe barira amarira y'umunezero. Babuzukuru banje nyene bazabangana. Biriyo Mana yanje, Mana yanje. Turongorwe n'iri jambo ry'Imana, dushireho ibihe bishasha. Iri jambo ry'Imana turyizere, turyambike umubiri. Umunsi umwe tuzobibone live, amaso mu yandi. Hazogira abavuga bati twari twarabisomye mw'ijambo, twari twaravyumvise, none turavyiboneye n'amaso. Imana ntibesha, ijambo yavuze irarisohoje. Harageze ko tujabuka Yorodani twinjire mu bihe bishasha. Aha rero birakomeye, mpamvu mugira ngo biroroshe. Reka tubanze twigire ku banyisirayeli byabagendeye gute. Imana yarabahaye igihugu c'isezerano. Voilà, iravuga iti ndakibahaye. Birabananira kwizera, baguma bidodomba. Reka tubisome. Zaburi igice c'106 ku murongo wa 24. Haravuga ngo kandi bagaya igihugu c'igikundiro, ntibizera ijambo ryayo, ariko bidodombera mu mahema yabo, ntibumvira Uhoraho. Bituma amanika ukuboko, arabarahira yuko azobatsinda mu bugaragwa, kandi ko azotsinda uruvyaro rwabo mu mahanga, akarushwiragiriza mu bihugu. Iri jambo muryumva gute mufatiye ku buzima tubayemo? Twizere iri jambo ry'Imana, ntiduhave tugwa mu makosa
abanyisirayeli bakoze y'ukutizera hanyuma bagaherera mu bugaragwa, bisigura ko natwe abarundi tutizeye ntituzoshika kw'iterambere, ahubwo n'abana bacu bazoshwiragirira mu bindi bihugu, bagende batifuza kuzogaruka mu gihugu bagweyo. Ibi bintu mwumva vyoryohaga yemwe? Reka twizere ijambo. Mwibuke rya jambo riri muri Yesaya igice ca mbere ku murongo wa 19, haravuga ngo nimwemera mukumvira muzorya ivyiza vyo mu gihugu, ariko ni mwanka mukagarariza inkota izobarya, kuko akanwa kanje uhoraho ariko kabivuze. Mu gutangura mu isengesho navuze nti Mana udukure ku buryarya, abarundi tureke kubindyarya. Mbega boja muri uru rugendo bameze gute? Abakwiye kuja muri uru rugendo, kuko urugendo si rwa bose, uru rugendo si urw'indyarya. Ndabisubiyemwo, hariho ibisabwa kugira ngo ushobore kuja muri uru rugendo. Igihe kimwe ibintu vyariko biragenda nabi muri Isirayeli, hakorwa ivyaha bibi cane n'Imana birayibabaza. Mugabo naho hariko harakorwa ibintu bibi, hariho abantu ataco bari banezwe kuri ivyo bintu. Hariho ababihakana bakavuga ngo nta mutsi w'ishibere, kandi ibintu biriko birayangara. Abo rero bari indyarya, Imana yabacishije ku buhombo bose. Ariko hari n'abandi bari bababajwe, barizwa n'ivyaha n'ibibi vyakorerwa muri ico gihugu. Abo nibo bantu Imana yabwiye umumarayika ati ubazigurize ntihagire ico baba. Ivyo tubisanga muri Ezekiyeli igice c'9 ku murongo wa 4. Haravuga ngo nukuhoraho abarira umumarayika ati genda unyuragire hagati mu gisagara muri Yerusalemu, ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira vyose bikorerwa hagati muri co, bikabariza abantu banihishwa bakarizwa n'ibibi vyose biriko bibera mw'ico gisagara. Abaniha, abarira kubera ibintu biriko birakorerwa mu Burundi nibo bantu twifuza yuko baja mu rugendo. Abatariko baraniha, abatariko barababazwa n'ibiriko birabera mu Burundi, abo ntitwifuza yuko baja mu rugendo. Voilà. Aha nibaza yuko hari icigwa gikomeye. Aha ku murongo wa 5 Imana yaravuze iti abasigaye, abatababazwa, abatanihishwa n'ivyo bintu n'ivyo bibi biriko birakorerwa mu gihugu, bose mubaririke mubice atakagongwe. Uru rugendo si urwa bose, uru rugendo ni urw'abantu bakunda igihugu, ni urw'abantu bariko baraniha, ni urw'abantu bababazwa n'akarenganyo, ni urw'abantu bababazwa n'ibiriko birakorerwa mu Burundi, ni urw'abantu bababazwa n'ubusuma, n'ubunyonozi, n'ubwicanyi, n'ubutungane bugoramye, n'ubuhungiro bwa misi yose. Bakavuga bati none aha mu Burundi turiko tujahe? Abantu bafise ayo marira, abantu bafise uwo mubabaro, abantu bafise uwo mutwaro w'igihugu, nibo bonyene bemerewe kuja mu rugendo, nibo bonyene bakwije ivyangombwa vyo kuja mu rugendo rugana muri ca gihugu c'isezerano. Rero aha nta bintu vyinshi twojamwo, simbona mu mutima wawe, ariko ijambo ry'Imana ryoryo rirakumurika. Imana yoyo irabona mu mutima wawe, nimba ukingiye inyungu zawe, nimba ushigikiye abakingiye inyungu zabo, n'akazi kawe. Wewe ngaho mu rugendo nturimwo. Aba bantu barizwa bakanihishwa n'ibiriko biraba mu gihugu nibo ba patriote, nibo bantu bafise umutima Imana igomba, nibo bantu bafise umutima Imana iziguriza. Abo nibo bantu bakunda igihugu, abo nibo bantu Imana yiteguye gukoresha kugira ngo bashike mu gihugu c'isezerano. Abo ni bamwe baririmba bivuye ku mutima bati turamaramazwa n'akabi twakoze Mukama. Aba ni bamwe bagira bati kugira ngo igihugu gikire turiteguye no kwibabaza, turiteguye no kwisonzesha kugira ngo igihugu cacu gikire. Ibisinda biteba ko twarabivuze neza mu rugendo rw'1630 mw'itegeko rigira 18
ry'uburongozi, la loi du sacrifice canke the law of sacrifice, itegeko ryo kwitanga. Aha nk'umuntu w'umunyabwenge uca usubira ukaraba iki cigwa, ukarabira itegeko. Nico gituma mba ntanze iyi referanse, kuko utaravye urwo rugendo biragoye yuko ushobora gutahura iri jambo mbavuze. Bipanze gute? Uvyumva gute? Ubona twokubaka iki kiraro? Ubona wozana umutiririmbo canke ferabeto tukubaka iki kiraro kidushikana mu gihugu c'isezerano? Aho nahawe rero urazi kiri mu mutima wawe, sinzi kubabara canke urizwa n'ibibi bikoregwa mu Burundi. Nehemiya abarira abantu ati, mbega murabona yo twagowe? Murabona ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka, n'amarembo yaho akaba yarahiye? Ende nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Ati nituve hasi twubake. Abantu nabo baravuga bati vy'ukuri ibavuze nivyo, dusigaye turagatwengo kweri, ngo bariyungunganya bakora ico gikorwa ciza. Nanje reka mbaze, murabona ingene igihugu c'u Burundi gisigaye agatwengo? Murabona ingene gisigaye kimeze? Murabona ingene gisigaye kibabaje? Abarundi, Uburundi turi mu bibazo, nubwo abenshi badashaka ko tubivuga, reka tubivuge, turi mu bibazo. Mbere rimwe na rimwe turagowe, turiganyira. None dutonze amasaha 3 turindiriye bisi tuje ngaho turi nahaze Imana ngo mukama ngo bimeze neza. Oya nukuri ubu bukene. Muriteguye twubake iki kiraro c'indarayi kidushikana mu gihugu c'isezerano? Nimba witeguye shirako ferabeto yawe. Ivyo rero ubisome mu gitabo ca Nehemiya igice ca 2 guhera ku murongo w'17 gushika ku murongo w'18. Urashobora kuraba no murongo w'19 urabe basani barati na batobiya ingene banse igikorwa c'Imana, ingene bagwanije abagomba kubaka igihugu. Abantu bafise umutima wa Tobiya na Sanibarati, abo ntabo twipfuza mu rugendo, kuko aba bantu vy'ukuri ntibakunda igihugu, bagomba inyungu zabo gusa. Uvyizeye ushovuga uti je ndashigikiye umugambi kabisa, ndashigikiye projet, voilà, ugacushirako wa mutima, ugacufyonda kuri follow canke suivre, ukifatanya n'abandi mu rugendo gweranda rudushikana mu gihugu c'isezerano. Gushika ngaha birumvikanaga yemwe? Tuvuze ngo urugendo gweranda, muratahuye insiguro yago? Muratahuye aho twipfuza ko urugendo rushika? Bibiliya ivuga ngo nta bajana batasezeranye. Nta kamaro rero ko gufatana urugendo n'abandi utazi iyo bariko baraja, utazi ivyo bagiyemwo. Ngo Yesu ahejeje kwigisha, abantu baraheze bakamukurikira canke bakisubirira inyuma. Natwe tubanza gutanga inyigisho kugira ngo umuntu yumve ko yo kwifatanya n'abandi canke ko atokwifatanya nabo. Reka ngire resume kuri iyi point mu ncamake. Mvuze ngo tubwirizwa kubaka ikiraro, mwumve ko ari imvugo ngereranyo. Bisigura ngo tubwirizwa kubanza kwicara hamwe twagira ibiganiro kugira ngo tubone gushika ku mahoro arama. Kugira ngo rero dushike kuri ayo mahoro arama, n'urugendo rwa twese, ico twise urugendo gweranda. Umuntu azoza avuga yuko Uburundi bushobora gutera imbere hatabayeho kwicara hamwe, hatabayeho kuganira, uwo muntu azoba ari umubeshi wo kugwego rwo hejuru, naho hoza umuhinga ameze gute. Nimwumvirize impanuro uwo muhinga yatanze.